Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaziya, bari irya nino ku mugabane wa Afurika mu bihugu nka Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, abari muri Zambia, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, ubuseruko n'uburaruko muri Tanzania, n'uburaruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, uburengero muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara ya Butanyerera mu buraruko, uburengero ushira ubumanuko mu ntara ya Burunga, muri ngaho mu buseruko bw'igihugu cacu Burundi, mu ntara ya Buhumuza, abari hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega, ari naho hari umugwa mukuru wa politiki Gitega. Mwese mudukurikirana muherereye mu ntara ya Bujumbura yagutse, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dushikiriza, dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu reka tuyatangurire kuri izi ngingo nkuru zigize ano makuru. Bunyoni vyoba vyifashe gute? Amakuru ariko aragenda aja ahabona, ariko arakwiragira irya nino ku mbuga hwaniro, yoba ari ukuri? Ivya Bunyoni vyoba bihagaze hehe muri kino gihe, aho yavanwe mw'ibohero rikuru rya Gitega akajanwa mu bitaro vya Gitega? Yoba kiri Gitega canke yoba yahavuye nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza? Nayo kandi turaza kubabwira ingingo inkuru igira kabiri, n'umugore wa Gaburiyeri w'umushikiranganji Gaburiyeri, General Gaburiyeri Nizigama. Uyu mugore bamwita Fabiola. Uyu mupfasoni ngo ariko arakora ibara mw'isoko ya Galeri Lorider, aho rero ibintu bibandanya kuyangara. Ayo mabi n'ayo mabara ariko arakora muri Galeri Lorider yoba ari mabara nyabaki, navyo turaza kubibashikiriza. Umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye ariko aragendera amakomine atandukanye arimwo Ubutare. Inyuma yaho ashoye amatoni n'amatoni, amakontineri n'amakontineri yuzuye ubutare butandukanye bagiye bimba ngaha mu gihugu c'Uburundi. Varisito Ndayishimiye arabandanya kuja kuraba ahari inzahabu irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi. Ayo makuru benshi bakaba babona ko rero ubwo butare buriko burimbwa amenshi, amahera menshi Varisito Ndayishimiye azokwama yishirira kuw'inyuma, bakazoyacisha kuwepfo, atazohava ashika mu kigega ca leta. Aya hamwe n'ayandi twabateguriye nk'ibiriko biravugwa kwa Agatoni Rwasa, navyo vyose ni mukanya isase. Ntuzuje kure, idonido ni mukanya. Sangwe kaze, ndabasuhuze ndabaramutse. Ndongeye ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza fyonda flow, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda suivre. Amakuru yacu reka tuyatangurire kuri iyi nkuru ya General Alain Guillaume Bunyoni. Yakuwe mw'ibohero rya Gitega ajanwa mu bitaro bikuru vya Gitega. Uyu mujenerali nyuma yaho atabarijwe kugira ngo amagara yiwe yari ameze nabi, barabe ko hari ukungene bashobora kumufasha, abaganga bakamuvura. Ni mu gihe umukuru w'igihugu n'ubutegetsi bwiwe bari bategetse ko uyu General Alain Guillaume Bunyoni atohava avugwa. Nyamara CNDH inyuma yaho bamenyesha amakuru bitandukanye
bitandukanye bitangarije bitabariza ayo Bunyoni abacungagereza canke abacungera ibohero rya Gitega nabo baratabaje na mbere nibo batabaje kugira ngo amakuru asohoke mu ibohero agere hanze batabaza basaba ko Bunyoni iyo amagara yiwe yakurikiranwa ko babimenyesheje abajejwe ibohero ko atakintu na kimwe bakoze. Kw'igenekerezo rya munani niho General Alain Guillaume Bunyoni yaciye ashikanwa kwivuza ngaho mu bitaro vya Gitega kugira ngo asohoke ibohero. Ibarabara riva kw'ibohero rya Gitega ryerekeza ku bitaro bikuru vya Gitega vyazindutse vyuzuranyemwo abajejwe umutekano, abasoda bacungera ku kirimba c'umukuru w'igihugu, abo bose bari mw'iryo barabara. Ibitaro bikuru vya Gitega navyo vyari vyuzuyemwo abapolisi, abambaye impuzu z'igipolisi n'abatiyambitse impuzu z'igipolisi, abacungera ku kirimba bari muri ivyo ibitaro kandi vyari vyazungurutswe gushika n'ubu biracakikujwe n'abajejwe umutekano. General Alain Guillaume Bunyoni kugira ngo avanwe Igitega mu ibohero ashike mu bitaro, abapolisi barabanje baja mu bitaro barazunguruka bari kumwe n'abaganga babaza icumba bashobora gupfungiramwo General Alain Guillaume Bunyoni ku buryo adashobora gutoroka ivyo bitaro. Baraberetse icumba ca mbere ntibagihurizako, barasubira baratembera barazunguruka ibitaro, mu nyuma baje kugira icumba kimwe bahurizako bemeranya ko arico bapfungiramwo General Alain Guillaume Bunyoni. Inyuma yo kwemeranwa kuri ico cumba ari buze kujamwo imodoka 8 harimwo izicungera umukuru w'igihugu, izicungera umutekano bisanzwe, abacunga ibohero. Izo modoka 8 zose abasoda abapolisi nibo baciye baherekeza imodoka icungera, imodoka itwara imbohe izivana mu ibohero canke izijana kwa muganga. Yaraherekejwe n'imiduga 8. Bunyoni yari muri iyo miduga, umwe muri iyo miduga baramushikana ku bitaro bikuru vya Gitega, baca bamujana muri kija cumba bari bemeranijwe ko. Muri kino gihe ico cumba caciye gishigwako abacungera umukuru w'igihugu nibo bakirinda. Ibitaro vya Gitega birazungurutswe. Mu mabarabara ava kw'ibohero aja Igitega kwa muganga hari huzuyemwo nyine abajejwe umutekano, kuko ngo babona ko General Alain Guillaume Bunyoni ashobora kuba yipfuza kuba yotoroka, canke se abagenerali bakoranye nawe bakaba bafise umugambi wo kumutorokesha. Abo bari muri iyo miduga canke abo bapolisi baciye barungikwa kuja kuraba icumba gishigwamwo Bunyoni, ngo ntago bari bazinanye, ntawanuzi umwe iyo yavuye n'undi iyo yavuye, ku buryo kumutorokesha vyagomba kuba ingorane zikomeye cane. Varisito Ndayishimiye yari yiteze ko umwanya ku mwanya Bunyoni yoramuka asohotse ibohero ashobora gutoroka. Ivyo nivyo vyari vyamuteye ubwoba. Kuri kino gihe rero abo bacungera ku kirimba n'abo bandi bapolisi nibo barinze ibitaro kugira ngo General Alain Guillaume Bunyoni atazohava atoroka. Amakuru yavugaga ko rero Bunyoni yoba yatorotse vyo bari ibihuha, kuko amakuru dufise gushika mangaya aremezana neza ko General Alain Guillaume Bunyoni akigwaye kandi ko biboneka ko ameze nabi. Bunyoni ntavuga, ntiyumva, ntabona. Ivyo vyose biraboneka ko ngo hoba hari n'izindi ngwara ziri imbere zitavugwa Bunyoni iyo bagwaye muri kino gihe kandi zitari zoja ahabona.
Tuvuye kuri iyo nkuru reka tusimbire kuri iyi nkuru ivuga ku mukenyezi wa Generali Gabriel Nizigama batazira Tibia. Uyu mukenyezi akaba akora muri galeri Loridere. Akarenganyo ariko arakora muka Generali Gabriel Nizigama afadikanije na Angelina Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Benshi baravuga ko ari akamaramaza. Abadandaza bakorera muri galeri Lorideri baridogera bidasanzwe umufasoni w'umushikiranganji Gabriel Nizigama batazira Tibia uwo mupfasoni yitwa Fabiola Ndereyimana, ariko arapfungisha bamwe mu badandaza kugira ibibanza vyabo abihe Angelina Ndayishimiye, umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Intumbero ya kure yoba ari uko abo bakenyezi bo kwigarurira iyo galeri yose. Umwe mu badandaza bahakorera yatwandikiye aduha message agira ati: ndabaramukije, ndipfuza ko mushira ahabona akarenganyo n'agahotoro biriko birabera muri galeri Loridere hano i Bujumbura. Iyi galeri yegukira ishirahamwe Sokabu. Umupfasoni wa General Prime Niyongabo niwe yayiranguye, yitwa ko ari we ayikose, aca ashiraho uwungirije Gerante. Uwo nawe ni Fabiola Ndereyimana, umupfasoni wa General Gabriel Nizigama batazira Tibia. Uyu nawe murazi ko ari akadasohoka na Angelina Ndayishimiye. Uyu Gabriel Nizigama avuka hamwe na Angelina Ndayishimiye ku mutumba umwe nyine iwabo ngaho Gitega. Uyu ni ukuvuga ko muka Prime Niyongabo aca apangisha abadandaza, hama muka Tibia akaba ari we abikurikirana. Ico muka Tibia yabanje gukora kwabaye kwiha ibibanza bitari bike. Wenyene arahafise ibibanza 6. Afise sosiyete yitwa Rodeco. Yagiye aromora abadandaza akaca yiha ibibanza vyabo. Ingorane nshasha nuko ariko ararondera kurementaniriza abandi badandaza bahakorera kugira abake ibibanza abihe Angelina Ndayishimiye. Amatwa dusumira Fabiola na Angelina Ndayishimiye bashaka kuhakorera ibijanye na decor. Uwa mbere aheruka kurementanirizwa ni uwitwa Antoinette. Uyo ubu we ageze mu mpimba, niyo bamujanye kumupfungira. Yari amaze imyaka ahakorera, none bamwagirije ko akorera mu Burundi ari umunyarwandakazi. Ubu naho baredetse uwundi yitwa Sandra Uwizeyimana. Abapolisi bariko baramurondera. Asanzwe akora ivyo gukotesha imvutano. Nawe nyene bariko bamwagiriza ko ari umunyarwandakazi. Ariko ivyo vyose bihagaze kuri iyo ntumbero yo komora abadandariza muri iyo galeri kugira bazane muka Evaristo Ndayishimiye. Ni akamaramaza kubona abantu bahabwa ubukuru, bagahabwa ivyubahiro n'ubutunzi, ariko bakaca bakoresha ubukuru mu gisitana w'abanyagihugu batoya bariko bagwana n'ubuzima ngo baronke ico bagaburira abana. Kumbure
mubishize ahabona vyogira ico bihindura. Ubu twese tubayeho mu bwoba ko buca badusohora. Uyu ni uwatwandikiye aduha nyine iyo mesaje, ubwo butumwa bw'ibiriko birakorwa na Ndereyimana Fabiola, umukenyezi wa Gabriel Nizigama batazira Tibia. Uyu ni generale, akaba ari akadasohoka na Angelina Ndayishimiye. Menya neza urubuga rwacu tubashikiriza amakuru menshi cyane, amakuru aba ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi biboneka ko ayo makuru akenewe cyane, amakuru aba ariko araronderwa n'abenegihugu benshi bagiye batandukanye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Amakuru yacu rero twababwiye ko tubabwirira ibya generale Alengi, ibya honorable Agathon Rwasa nk'uko biriko biragenda bivugwa mu kanya, kandi twababwira ko nyine Cubahiro Evaristo Ndayishimiye ashitse muri komine Mpanda Bujumbura yagutse. Aha naho agiye kubandanya ashikiriza vyinshi muri bijya nyine vyo kugenda shikana abakuru b'amakomine, agenda araba ahantu hari ubutare. Vyinshi mwagiye muraba ukungena umukuru w'igihugu muri ino minsi ariko aragenda atembera azunguruka igihugu cyacu c'u Burundi. Agathon Rwasa nawe ivyiwe ntago biza koroha. Mu makuru yacu ataha turaza kubashikiriza inkuru ziriko ziravugwa muri CNL Nyankamugayo no kwa Agathon Rwasa, honorable uruhigi rubandanya kumukorerwa, kuko ubuzima bwiwe buri muyabira. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe, kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.